kumwe navuga ko abanyisirayeli igihe bica Yezu bagiye kuvuga ngo amaraso yibazo duhumire twebwe n'abazotukomokako. Wewe urashaje ugize gupfa ugasubwiye uvuga ngo nabuzukuruza bawe ubazogira ingorane kubera ibyo wakoze. Igariho akajagari kari ngaha mu karere. Sinamara bivuga none kuko murazi yuko habaye amasezerano hagati ya Kongo n'u Rwanda. Ayo masezerano yashoboye ikumu hariya i Washington. Mugo Rwanda waciye rugomba gutera. Rugomba yuko abarundi bace basubiza kugira ruce ruvuga ngo abarundi bateye. Baca bavuga ati iyibize nabi bayimifu. Mu Rwanda baje batwara bavuyeho. Abanyamurenge bazogira ingorane muri Kongo. Kuko babise abanyarwanda umwe bakongomana bavuga ngo hari abanyarwanda bari iwacu batuma dupfa miliyoni zirenga 6 z'abakongomani zapfuye abanyarwanda bagira kuvuga ngo bagiye kuvugira abantu. None ko abantu twese dusa hari umuntu atwara igihugu nk'ubwo twara igihugu gatwara n'abantu bose bari muri Afrika y'Epfo basa n'abarundi gacuvuga ngo ni wewe uri president wawe. Wewe urashaje ugize gupfa ugasubwiye uvuga ngo nabuzukuruza bawe ubazogira ingorane kubera ibyo wakoze. Igariho akajagari kari ngaha mu karere. Twarabonye munyamabanga mukuru w'umugambo CNDD-FDD mwaratanze imihoho mu nama nkenguza amateka. Mbega iyo mihoho irikiva kuki? Mu byukuri ubwa mbere nagomba babwire yuko gutanga imihoho nuko mwamenyeye yuko umuntu ateza gukora iki umushinga amateka ari kintu nyene gizene. Imyaka 20 je maze imyaka 20 mu nama nshinga amateka. 2005 naratowe. 2005 inatowe. Chandavamwo. Cenguma mvamwo. Ncanji makamba kubabura matari. Muga barangarukana igihe kubera wari yasubiriye nawe yari yajanye nawe kwa Jabu atera kajagari. Bati garuka ikibazo cawe nico giteye kajagari. None nije jenyine mu gihugu. Ikanda babazi nije ndi umwe. Nta bandi abantu ntibakura. None ko mu bibajije ubu. Mu 2021 sinatanze mihoho. Yiga naravuye mu 2021. Ndavuga nti bana jewe ko ngiye hoho muri CNDD-FDD kumunyamanga mukuru. Ibi bintu nagutambikiza ntavyo no ushobora. Jewe byo mugambe nace nabireka. Urumva rero nta gihangange je nabivuze kuva kera. Muri umugambe nta gihangange. Ukazova mu rusigikiwe na naka bamukuye uzojegera. Ntihagire umuntu akubwira ngo ni gihangange ngura mwegamiye muzotembana. Hariho umushikiranganji wa leta ikomoka ku mugambwe murongoye aheruka gushikiriza ko yobabangamiwe kandi akabangamirwa bivuye ku mabanga mwamushinze. Umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta ngo umushikiranganji wageramiwe ase muga je nayigeze kuvuga hari umukuru yigeze kuvuga ngo arabangamiwe hari muri kahise hanyuma araza nari komiseri mukuru ajeje ku mugambwe urumva ujeje ku mugambwe ujejwe n'umutekano w'umugambwe umyabanga arambwira yari umukuru arambwira ngo mbega ngo mimi ngo kabisa ngo na matatizo mbwira mzee buje ngo meriwe nabi wewe ngo umutekano wanje ntukwiye wewe ufise abaparakomande ufise abasoda umutekano wanje ntukwiye ngo reka ngo jendaje kutakwiye ndamaza none kufise abasoda nimba umutekano udakwiye umunyagihugu n'abatagira n'umwe nawe. Hama ikindi nagoma mvuge gatoyi ikibazo fomi sugwego rw'igihugu ende wakoze ijana kwijana pana gusondeka abantu ari abantu bavuga ngo batonze ku kazi ngo sanga bari kuri WhatsApp gusa umwanya wose bijaje birambabaza baje guhakana gakore n'umutima wawe wose kuva mu gitondo no mwijoro urota ivyo nyene n'igihe nari muri koma nivyo narota jewe no ngona Emery bariko arigisha ugwango mu ndaza kubigarukako narabirose Emery ndavuga none bigisha ugwango gute Emery ko ajeje karanga mutima niyo kwigisha karanga mutima abantu bakareka kwigisha ugwango nari mu maswingi nyene nibere mu maswingi muri koma ubwo ndibuka yuko murakoze. Je nitwa Alexis Ndayisenga nkorera radio televiziyo Isanganiro.
nashaka kubaza ikibazo kijanye mfise utubazo dutatu duto. Icya mbere kivuga Uburundi buri biciye mu masezerano y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi hamwe n'umukuru w'igihugu cya Kongo, harabayeho aho abasirikare b'u Burundi baja gufasha kugarukana amahoro n'umutekano muri Kongo. Ariko muri kino gihe biravugwa ko abasirikare b'u Burundi bariko baravayo muri Kongo. Mbega umugambwe CNDD-FDD ubivuga kwiki? Cyo ni kibazo ca mbere. Akabazo ka kabiri, twarabonye umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD mwaratanze imihoho mu nama nkenguzamateka, ariko n'inyuma yanyu hariho abandi batanze imihoho kandi nabo mu mugambwe CNDD-FDD abashinga amateka bashika kuri 3 batanze imihoho. Mbega iyo mihoho irikiva kuki mugiye? Ico ni kibazo kigira kabiri. Ikibazo kigira gatatu kivuga ngo mu kiganiro cy'umukuru w'igihugu abantu benshi babajije ibibazo, babaza igice kinini babajije ibijyanye n'ubutungane, aho basaba umukuru w'igihugu ko yobatunganiriza. Ivyo rero byarateye amakenga benshi, aho bibaza ingene urwego rw'ubutungane rukora. Hariho n'uwatomoye mu kibazo ciwe aravuga ko hariho ibihangange mu nzego z'igihugu, aho yanavuze ko no mu mugambwe biriyo ibyo bihangange usanga ibibazo canke imanza ziba zaciwe zidaheza ngo zije mu ngiro kubera ibyo bihangange byazihagaritse canke bikaja inyuma y'izo manza. Mbega mugiye gukora iki kugira ngo ivyo bintu bihagarare, ko byagaragaye hariho amatati menshi ajanye n'amadosiye y'imanza? Murakoze. Nitwa Ferdinand Yambaje, nkora radio Shima FM, ni mu ntara ya Burunga. Nyene iteka mwavuze ko turi mu karere kabangamiwe n'ibihuhusi, ariko ni muri ako karere nyene mu makino gihe hari kwibonekeza yuko ariko arakoreshwa amajambo abibugwanko twokwita message d'ON. Nyene iteka mu bakoresha ayo majambo harimo n'abarundi. Mbega mu mugambwe CNDD-FDD iyo mubonye abari kubakoresha amajambo abibugwanko mu vyakira gute, n'ubuhe mutumwa muha abagumya bangika mbere n'abarundi bose bakoresha ayo majambo? Akabazo ka kabiri, muri kino gihe mu ntango w'umwaka wa 2026 nyene iteka twifuza kumenya mbega ubu mwoba mufitaniye imigenderanire iyihe n'umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu cy'u Rwanda? Nyaburya dukunda kubona yuko iyo habaye ibikorwa by'umugambwe mukunda gutumira wo mu karere mu kenshi ntitubabone. Mbega nko ku rwego rw'uburongozi bw'umugambwe, nk'abarongo umugambwe mu Burundi, mwoba muvugana n'abarongo umugambwe mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda hamwe? Mbega bo barondera tereka tuganire, muriteguye kubakira canke mwebwe hariho mwamutegekanya tereka tuzobarondere tuganire ku bihugu ku bibazo vya bihanze ibihugu vyacu? Murakoze. Murakoze. Nanje mbanje kubaramutsa no kubifuriza umwaka mushasha mwiza. Nitwa Nkurunziza Tibirisi, usanzwe nkorera ikimenyesha makuru Shikiriza. Mfise utubazo duto dutatu. Icya mbere, hariho umushikiranganji wa leta ikomoka ku mugambwe murongoye aheruka gushikiriza ko yobabangamiwe kandi akabangamirwa bivuye ku mabanga mwamushinze. Sinzi neza ko akomoka mu mugambwe CNDD-FDD, ariko ari mu ntwaro iwukomokako. Mwebwe nk'umugambwe mwamuvuga yuko upanga igihugu, mutegekanya iki kugira ngo mumukingire na mwarijya yobabangamiwe kubera amabanga mwamujeje? Uwo mushikiranganji reka ndome ku rutoki, umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta. Ikibazo kigira kabiri kijanye n'imigambi mwadushikirije, nkuko mwabivuze mu ntangamarara,
mwavuze yuko iki kiganiro gishimikira ku byaranguwe mu mwaka w'2025. Mu migambi mwari mufise harimwo iyo kugwiza umwimbu hampande y'amatora. Muri iyo migambi yo kugwiza umwimbu no kugwiza amahera mvamakungu harimwo ujanye no guteza imbere igiterwa c'amavoka n'uwo kugwiza ubworozi bw'inkwavu. Nashaka kubaza nk'uko mwari mwabitwemereye i Burunga mu kiganiro caheruka cabereyeyo, mwoshobora kuduha ibiharuro vy'ukugene umugambi w'igiterwa c'amavoka uri kuratera imbere, uko mwari mwabitekanije yuko amadevize ashobora kuva muri uwo mugambi bizoshoboka. Ibijanye n'umugambi w'inkwavu wo mwatubwiye yuko muriko murapanga neza, ubu bigeze. Ikibazo ca nyuma kijanye n'ibihuha, nkuko mwabivuze muri aka karere hariho ibihuhusi vyinshi ibituma hacakurikira amajambo y'ibihuha, rimwe na rimwe akanashimikira ku mugambwe CNDD-FDD canke abanwanyi bawo, aho uzawumva havugwa vyinshi ku mbuga hwaniro. Ariko nk'abamenyesha makuru twategerezwa gutanga umuco, turondeye umugambwe CNDD-FDD ugasanga turatelefonye ntibatwitaba, turanditse ntibasomye, canke niyo basomye ntibatange inyishu. Nashaka kubaza mutegekanya muri uyu mwaka ugiye kuza hoho kugiranira imigenderanire imeze gute n'ibimenyesha makuru canke n'abamenyesha makuru? Twoza turarindira yuko mutunganya ikiganiro nk'iki kugira dushikirize ibiba biriko biravugwa, tudafise amakuru meza, canke murafise iyindi nzira mwoduhanura kuza turacisha mu gusumba kuza turitura abana bariye mu barongoye umugambi? Murakoze. Alexis Mwisanganiro. Uburundi, leta ya demokarasi ya Kongo, amasezerano igufashanya abasoda muri Kongo, none baba bariko baravayo. Bose sindamenya ko bavuyeyo mugabo jewe abasoda ndazi ko bariyo, gusa abonzi bavuyeyo nabagomba gukoreshwa amakosha, kuko murazi yuko habaye amasezerano hagati ya Kongo n'u Rwanda. Ayo masezerano yashoboye ikumu hariya i Washington, hanyuma ya Rwanda na Kongo. Mu gihugu cacu yari mu vyabona, hari n'uwa Angola, hari n'uwa Kenya, hari n'uwa Togo n'abandi, n'uwa Amerika. Mugo Rwanda waciye rugomba gutera, rugomba yuko abarundi bace basubiza kugira ruce ruvuga ngo abarundi bateye, bace bavuga ati iyibize nabi bayimifu. Abo bari muri ako karere bakinjure. Muga sinzi ko abandi bavuye kwe, cendazi ko bipanze neza. Abo bagomba gukoreshwa amakosha nibo tuzi bavuyeyo. Abari Kamanyora kuri Axe, kandi twebwe kubera igihugu cacu ni igihugu gishishoza, kiba gifise amakuru akwiye, cyo gituma kuvayo havuyeyo abo bagomba gukoreshwa amakosha, suvaye ko ingabo za Kongo zavuye, ingabo z'uburundi zavuye muri Kongo, kandi dufise amasezerano nuko yuko umwanya wose mu gusubira n'uwavuye yasubirayo, ega ni nko muhira. Niho muhira. Urumva rero ntibavuyeyo, gusa twebwe tunagomambwire abari barumviriza iganiro, ibi bintu biko bira mu karere no kubishiramwe ubwenge burebure, ukamenya ico barondera, umwe wese arondera iki, kuko urashobora gusanga barondera kuvuga iti Uburundi niyo nyenda muvana, mugana nico tuvuga tuti ahubwo twirinze ko binyenda muvana. Dushaka natwe tuvuga tuti reka tubareke agasozi karamarere kahiye abagabo babona, kandi kananira abagabo ntiyimwe, kandi uko inkende yurira igiti niko ubwambure bwayo uboneka. Ivyo vyose urabiteranya, kuko sitwe tubivuga ibi nivyo wasogokuru.
ugenda uravuga uti ikijya kizozana iki baho mugusha mutegura kwepa mugabo nabo hari gihe bagenda isi yose gaciwe ni ati babane ni beza bajya banini babi ni buke nico gituma nta namajambo akenewe mwihorere mwe muhore gusa utanga imihoho hariho n'abandi bace batanga imihoho bo mu byukuri ubwa mbere nagonda babwire yuko gutanga imihoho nuko mwamenyeye yuko umuntu ateza gukora iki umushinga amateka ari ikintu nyene gizeme imyaka 20 je maze imyaka 20 mu namashinga amateka 2005 naratowe 2005 inatowe candavamwo mvamwo njanje makamba kubabura matari mugabo barangarukana igihe kubera wari yasubiriye nawe yari yajanye nawe kwa Rajabu atera akajagari bati garuka ikibazo cawe nico giteye akajagari ndagaruka mu 2010 naratowe ndabo mukenguza amateka 15 ndatorwa mbu mukuru w'inama nkenguza amateka 20 ndatorwa kunkenguza amateka none nije jenyine mu gihugu ikanda babazi nije ndi umwe nta bandi abantu ntibakura jenje nabandi ko ndavugira abantu none uzokomira ko nka babandi bakorora inkonda kwera gusaza ivyo ndenda binayivuze kuva kera kirazira yuko umuntu aguma ahantu yigira kari we wenyene oya turi bandira gakura hari abantu bishe ko rakura hari imbonera kure zibabagabo zitera zigakura ibishwe by'inkora biza ko imbonera kure turabibisa kubera ko umutima tuzokuza no mu bandi bose ndazi yuko twigeze kwiga mbega mu mugambo CNDD-FDD ni bande bazotanga kubisa abandi icyo cyari yizwe ega rya byinshi tubabwira higa ibintu byinshi mbega mu mugambo CNDD-FDD ni inda zotanga kubisa abandi kuko twarabonye amasysteme yandi hirya no hino usanga umuntu ku myaka 90 aguma yumiye ko nakimenya bari ku isi umuntu afite imyaka 60 ntamumenya kubera yakuze urumva ugasanga wewe ufite imyaka 60 mwita umwana kubera nawe ufite 90 ukabona ko atacashoboye nawe yashaje uwo 60 urumva rero nukuzana umuco mushasha abantu bakaza barava mu bintu bagakora ibindi jewe rero mvuze nti ebana jewe none giye gutonda mbere je ndafise abantu ngaha abaza baramira ngo wakire mu nama ndavuga inama yihe ko jewe ntatanze inama mu musi ngo muri sena ebana ivyo bintu byanyu rero umva bakaguma banyiguza ngo nje mu nama muri sena bavuga none iyo nama nayo narinzi urumva numva yuko uba wamaze kuja mu yindi mondo utibuka ni inama ya sena nicyo gituma navuze ni nk'ibi bintu byo kuba tutonda imisi yose mu nama nkenguza amateka twe turafize je narifize ubunsubirira gadi ni yukuri yabayobora amatari ahora mukenguza amateka n'umuntu nyene dynamique nyene abishoboye nyene icara je ni cyama 5 cenja numva merewe nabi ko rukuguru none ko rikinza nza naje mu bintu byo kwicara ahantu amasaha 12 hari abantu bagishoboye kuja kwicara ahantu ngaho mu nama nkenguza amateka baricara amategeko kuva saa 3 gushika saa 4 y'ijoro hari abantu babishoboye mugandi kuri yo je ntavyo ashoboye muga kandi ikindi naco no bamenyesha jewe ukomeze gupanga karebe je gikogo kimpaye ndagikora gushika umunota wanyu ico kimenye umbwiye igikogoti ndi kuri yo ndagihaye ndagikora n'umutima wanje wose n'ubwenge gushika umunota wanyu nimba revuga mu kwezi kw'icenda muzobaze no mu nama nkenguza amateka sinabwite nagiyeho kabiri gusa kavuga none ko ndiko ndakorogana kubera iki ntambikiza naho wasigaye amezi 4 harasigaye 4 guca mu kwa mbere 4 cyangwa 5 jewe amezi 4 ndaya maximiza mu gukora
kuko sindi hariya ugira mbeho muna bahuza amateka n'ujya ugira ubeho oya ntugira ufasha note ko urafasha bagira inama gabura ndi kuri yarihe si hari kubera iki tuzoja mu bintu byo kubona kure ituje mu tuntu duto ngo rekana hariya ngo bazoce bampemba no umva rero ni ivyo nta birimo none ko mu bibagije ubu mu 2021 sinatanze mihoho yiga naravuye mu 2021 ndavuga nti bana jewe ko ngiye hoho muri CNDD-FDD ku munyamanga mukuru ibi bintu nta gutambikiza ntavyo no ushobora nashiranga imihoho kandi haje gadi nyene sivyo none ujya gadi ni yuko niwe yaje yari bura amatabi y'amakambi ico gihe urumva rero ni birasaba umwe wese kumenya igikorwa uri kurakora naho basigaye imisi 5 vuga uti nzokora imisi 5 ndagishikane hama bavuze bati jimpande ugende wakoze ijana kwijana pana gusondeka abantu ari abantu bavuga ngo batoze ku kazi gusanga bari kuri WhatsApp gusa umwanya wose bijaje birambabaza baje guhakana gakore n'umutima wawe wose kuva mu gitondo no mwijoro rota ivyo nyene nigihe nari muri koma nivyo narota jewe no ngona Emery bariko arigisha ugwango mugi ndaza kubigarukako narabirose Emery ndavuga none bigisha ugwango gute Emery kwajeje karanga mutima niyo kwigisha karanga mutima abantu bakareka kwigisha ugwango nari mu maswingi nyene nibere mu maswingi muri koma ugabona ndibuka yuko Emery naguma ndamuhamagara ndamubwira ni bariko arigisha ugwango mu karere igisha nawe karanga mutima mugabo ntiyahindukira kuko urumva nanje ntwari kumwe namubona gusa kamuhamagara ijwi niri mushikiye murumva rero yuko byari bihoze gutanga imihoho rero abandi nabo murabona abana ba SN bagomba gukora nabo ntibakeneye yuko bakora bibiri urumva nk'ubu twe turabato tugira desante nk'ubu Doriane ni Marene wa Burunga gendi Burunga hari igiharo ukaza kumva muri asambra mugengo hariho premier ivyo tuza tukora gute nave hamwe haje uwundi ahandi none mu miliyoni 12 abantu botegeza gutambikiza rero acavuga ati cyanga cyo twamuye tuti naha bose na nguyo muhigwa na Martin tora hagati y'iterambere ry'abene igihugu no kuja kwicara mu mategeko hajya fasha abantu gikomeye ubakorere turi mu iterambere basangeyo komunika ntubona ko abantu uko tuvuga uko twigombeye bigenda batera ingorane abantu baronka cyo bavuga bapange uri libre upanga abantu ngene umuntu avuga amajambo ngene yunganisha kugira ntatege umutega abandi bose baravuyeyo urumva rero niki nakaraniya yagiye kumushikiranganje ntashobora kumushikiranganje ngo yongere aje kumuyeseni oya ntibishoboka ngira marabonye Ezekiel raba umuntu yabaye mukuru w'imurera kure undi watwara karere umuntu yakoreze uba kajayo Ezekiel nibigira yari umukuru w'imurera kure mu gihugu ubu ni batwara ibihugu 11 bya CEAS president de la commission hamwe baravuga ngo imurera kure ntizize barabesha urumva rero ni nakazi ntihagire umuntu azakoza ngo biki nakazi ugwego w'ubucamanza ni igikorwa cya misi yose 90% iyo nari Muramvya baravuga iki kibazo cy'ubucacu cy'ugucimanza ibihangange navyo bavuze twege mu mugavya byahetse umugambi twashizeho ugwego ukurikirana abiyita ibihangange kugira ntibiyitirire ikintu na kimwe narumvirije yose n'amazina yanditse namubwiye twari kumwe na Doriane namubwiye ni nondera iryo zina abantu bose bazo barita mu bintu hari abantu bagenda bavuga ngo nibihangange hari abantu usanga bagenda no mu camanza bagafata amahera y'amabanki bakarya
ugasanga bariko baravuga ngo nabo umugambwe twavuze tuti twebwe byose biriho baravyanditse byose. Iki gihugu ni icy'abazoza, sinzi ko mutahura. Tuvuze 2060 burya ngaha muri sare hari abatozo turiho, dutegeza gukora ku buryo abo bantu umushinga uba mwiza kugira abo bantu bazokwibereho neza, nta gutera ingorane nawe utazi kusigaje imyaka 5 nuko kwisi. Twarabivuze neza, twibaza yuko hariho umuntu numvise yumvira nk'umusozi ari kuri tele bagaca haba uwundi mugugumura umugore wiwe ngo agumuke ngo amutuze. Umuntu yahangaye n'umwasi w'igihugu, uwundi ariko arapanga umugore ngo gumuka. Mwavyumvise? Iyo byose twaravyanditse. Urumva rero nta gihangange, je nabivuze kuva kera. Muri umugambe nta gihangange. Murazi yuko muri Bujumbura, muri Gisagara, nkiri president wa Sena, nagirije inama ngaha haruguru Ngagara, sinzi isari nyene yitwa. Abwiye nti umuntu ukomeye wa mbere ni itegeko. Ukazova mu rukigikiwe na naka bamukuye uzojegera. Shigikirwa n'itegeko. Ntihagire umuntu akubwira ngo ni gihangange ngura mwegamiye muzotembana. Je ni mumbazi. Ferdinand amajambo avugwa narabivuze ku munsi mukuru w'abakerarugamba. Navuze ni mu karere hariko arigisha urwango. Rero twege mu Burundi kubera twe turi itara. Ngira muri uka kuri inkuru nziza bamwita itara rya Afrika. Reka kaje nigahira. Erega bamaze kugira itara rya Afrika siko ntibagize inkuru bagize Burundi. Navuze nti bariko barigisha urwango mu karere. Rero twebwe twigisha urukundo singe nakivuze. Navuze nti twigisha urukundo n'umwumvikano hagati y'abantu. Kuko murabona abantu uruwe uri umukongomani hagaca higishwa yuko uri umunyarwanda neza na neza bakaduka umukongomani bakamwita umunyarwanda kandi bikagirwa n'igihugu. Ni ukuvuga uwo muntu uba uriko mukwegera kuko inyuma ya wewe uvuyeho. Dufate nko mu Rwanda bajya batwara bavuyeho, abanyamurenge bazogira ingorane muri Kongo kuko babise abanyarwanda. Umwe abakongomani bavuga ngo hariho abanyarwanda bari iwacu batuma dupfa miliyoni zirenga 6 z'abakongomani zapfuye. Abanyarwanda bagira kuvuga ngo bagiye kuvugira abantu. None ko abantu twese dusa, hari umuntu atwara igihugu nk'ubwo twara igihugu gatwara n'abantu bose bari muri Afrika y'Epfo basa n'abarundi gacuvuga ngo ni wewe uri president wabo. Ko abantu dusa Niguvuye ngaho kagera muri Kongo murasi. Dufate Kongo Brazza. None utuvuga uti umukuru w'igihugu acavuga ati jewe abantu bose bari muri Kongo basa n'abarundi nije ndi president wabo. Ngiye kubagwanira. Rero president ijeje hariho guverinoma hariho leta ikingira bintu kubaye. Ibi rero nizo twavuze tuti ibi bintu ariko arigisha birafise ingaruka mu myaka 20 mu myaka 30 iza. Kandi ngore zogira nuko abazoba babikoze batazobakiri kwisi. Abantu bahangayiki kumwe navuga ko abanyisirayeli igihe bica Yezu bagiye kuvuga ngo amaraso yibazo duhumire twebwe n'abazotukomokako. Wewe urashaje ugize gupfa ugasubwiye uvuga ngo nabuzukuruza bawe bazogira ingorane kubera ibyo wakoze. Igariho akajagari kari ngaha mu karere. Sinamara bivuga none. Mvugisha ukuri kubera nta ngorane zirimo. Ukuri guca muziko ntigusha. Mugaba hari akajagari. Nicyo gituma ibintu byo mu karere kurikira neza amajambo mabi twebwe mu mugambo CNDD-FDD. Uretse nayo ayo y'urwango. Twe twaravuze ati n'amajambo ajya ya politike ajya mu amara muvuga ngo ngo nibabibuze muravuga ngo twavuze ati bihagarare. Twariye muri komine Gasho. Navuze nti nta jambo ribi dukeneye kuva kuri va mu gumya banga. Nushaka gusenga ngucutukana. Kandi turabyashimira. Nimba n'umugambo rose 96 kwijana nabijya birimo kuko naravye ama message baje bajyanikira ngo ivyo bintu bikenda bishoboka mu mugambo CNDD-FDD yuko umuntu utamwita injavyi utamwita iki hari buzi bijambo mwaza muravuga
bwa fo ati bose baca bizira mu mugambi niho babonye ko byacu bigena neza. Rero twebwe dushira mbere amajambo meza y'urukundo y'umwumvikano, tuzobitara ry'akarere, tuzobitara ry'akarere, kuko amajambo bavuga hari abavuga amajambo n'ibihushane byayo sinabigarukako. Imigenderanire Rwanda n'u Burundi umugambi jewe by'umugambi nace nabireka gusa urazi ko cyagihe nari ngaha nyene nabageni mbega umugambi FPR umunyamabanga mukuru abafise inguvu sinakibugenga ngenda baza iske arafise inguvu mbe tuvuganye byogira inguvu genda zaho tuvugana bikagira inguvu akagutelefona ati bya bintu twavugana byapangitse rero ngaho naho barafise inguvu ngumva sindabijako sindabigira ku mugaragaro reka ngenda vyigumizemo basigaye gusa hajya ntutuvuga byose n'ibindi biba biri nkuru nziza ngo umushyiranganje wageramiwe asejene. Rero ivyo bintu byo ku marezo sosiyo je muzoze murabimpa je nta n'ibyo narinzi ivyo muga je nayigeze kuvuga hari umukuru yigeze kuvabona ngo arabangamiwe hari muri kahise hanyuma araza nari komiseri mukuru aje tuza ku mugambwe urumva uzeze uza ku mugambwe ubujejwe n'umutekano w'umugambwe kumyabanga arambwira yari umukuru arambwira ngo mbega ngo mimi ngo kabisa ngo nina matatizo mbwira mzee buje ngo meriwe nabi wewe ngo umutekano wanje ntukwiye wewe ufise abaparakomande ufise abasoda umutekano wanje ntukwiye ngo reka ngo jendaje kutakwiye ndamaza none kufise abasoda nimba umutekano ndakwiye umunyego nawe atagira n'umwe nawe amerewe gute. Rero hibi by'umutekano sindacumva nzokibaza sinzi ko byavuzwe no bitavuzwe. Rero ingorane nuko navuye kuri bwabo yamarezo sosiyo yiwanyu ajya yose sinjamo je navuze ni nk'umunyamanga mukuru sinzojayo kubera dufise duhere ku mutumba dufise abantu batandatu ku mutumba umugambo dufise abandi sinibuka igitigiri bajejwe komite turero Burundi bose n'abagumyabanga biwanyu dufise mizone batandatu mikomine dufise ndwi mu ntara turafise abandi bantu ijana ku mutumba badufasha gushikana ubutumwa ku mutumba wose abo bose n'abampa makuru. Nico gituma ntaja kuri bya bindi ngo WhatsApp groupe ugasanga umuntu uze nka Renova akavuga ngo niwe administrateur wa groupe agaca ntwara nanye nkaca namutwara tugatwarana bivanye n'ico dukeneye. Ibyo byose nabihebye mugabo tuzobaza mugaconze coco muri iki gihugu cy'u Burundi kuri uyu munsi w'igeno rya kabiri ukwezi kwa mbere 2026 nta muri n'umwe ageramiwe muri iki gihugu ca nterushatse ndayishimiye nta mwagiramiwe. Iki gihugu cy'ibirometero kwadrati 27,834 imiliyoni 13 z'abene gihugu nta mwagiramiwe kuri uyu munsi wa kabiri nta n'umwe. Nico gituma iki nzogikurikirana mbaze neza agomba tumuha abapolisi nibageramiwe mugabo ngarabafise none je ndasindatahura je uko meze rero ndabaza none nimba wewe uvuze uti ndageramiwe ufise abapolisi ugomba haza bo mwijuru ugomba bahaza bamaje reka ndazokibaza sino cishura gose ntazi ibyo ari byo kugwiza umwimbo amadovize amavoka inkwavu y'iki ibiharuro bimeze gute bajya murabona bajya abantu bicaye haje bajya n'abanyamabanga ntunganya n'abanyamabanga b'umugambi mu ntara ndagomba babwire yuko gwiza umwimbo kumona kazoza yoyo itwihaye itariki 2023
kuko ni iyo nama komite nkuru y'itwanda rigarukako kwari donke ijyamo nakazoza kwigira yacu. Rero muco igituma nguma ngaruka ku kintu kijanye n'ibi bitegwa, hari igitegwa twise igitegwa kizohindura ingene imiryango yifashe mu by'ubutunzi. Twafashe ivoka kubera abene igihugu ba ruguru uretse ngaha mu gisagari wanyu uruguru kabisa twarabonye ko gishobora guhindura. N'ubu hari habaye ingorane guhemba bigori, guhemba abikawa, mugabo mu nyuma cyatubwiye ati ko ivoka tubona riko riragwa neza ntaco bijya bine n'umwitonde mu nyeso kubishira mu mashini. Urumva rero igitegwa cy'ivoka sinza kubaha ibitigiri mugana agomba ndababwire yuko twebwe twiyemeje yuko mu mwaka wa 2029-30 tuba tugeze ku miliyoni w'amatoni, umuriyardi w'ibiro. Ivyo biharuro bimeze neza, nico gituma wumva ruguru abene gihugu bahoze bari ku kivi hose. Intara ya Butanyerera ifise imiliyoni zirenga 10 z'ibiti by'amavoka zirenga, aho babageze kuri 15 mugabe izuba ryatse mu mwaka weze ryarumishije bimwe. Urumva rero mu myaka 4 igiti kizoba kicama n'imiburi ibiro 100 cyane 200 ari miliyoni 10 ni wa miliyoni w'amatoni. Sinzi ko mwavyumvise neza tutaraje mu zindi ntara. Ni kuvuga twege intumbero twihaye zoyishikako. Uwo miliyoni twavuga yuko turonka hagati y'imiliyoni 700 n'imiliyardi umwe w'amadolari. Imiliyoni 60 na 85 z'amadolari ku kwezi. Igitorozo dukeneye imiliyoni 30. Cezikana 30 na 30. Cedukuramo 15 z'amase umwavu. Hasigara 15. Dukuremo 5 z'imiti. Hacaboneka 5 zindi mukoresha mwebwe muza kugura amafera beto, mugenda kugura amantu zeye ibindi bintu. Twe twarahijeje. Ariko gituma ubona tuvuga tuti henda dushike hahandi. Twe twarahijeje. Numa niko urashobora kuri igitoro akavuga ati asigaye imyaka 3 bekirabesha kizoza. Kubera iyi mbona twarayigishije. Umwe wose turamubwira tuti reka kuzuravuga. Reka twese turabakuru muga turavukana. None je mva igatwe hariya mu Kayogoro wocuza kumbwira ngo zana igitoro. Je simvuka kwa naka we ntuvuka kwa naka nituvukana. Wewe kuri umudandaza umaze imyaka 30 umukomereza winjira amadolari angahe mu gihugu untana rimwe none kuyasaba avahe muri kampanye ntihari abantu bagiye kuvuga ngo mudutoye cyo tubaha igitoro umunyagihugu cyahaguruka ubwo nyene uzogikurahe nimba uzoshukiduha uri umusetsi mugabo nimba n'amahera zo kwinjiza baratubwiye zoronka amahera y'ugura igitoro direct nta n'icyongereza bavuga abanyagihugu bavuga ati negative natwe turabadogiteye bacha kuba kwagira ahubwo ubivuze bacha kuraba ngo ute ngo kandi byose yarize ngo atazi yuko igitoro kiva mahera mu byo gushora hanze direct abanyagihugu ko bimereye ubu ndagacerere mu gihugu cyose bose bari ku kivi saa 10 nibo bataje agenda araraba iba givoka rimeze nk'igyuma asavuga ngo mana musore ngo mwamana ngo gaseka amazi dusukeko kubera iki azi yuko ejo azokwimbura imeze neza gose. Ibihuha umugambi ngo amakuru ngo dore nta amakuru jewe nagona babwira aba journalist ukanyandikira message ndakwishura mbaza amakuru bona mwigariye mbaza amakuru kugira ngo muze kuvuga ngo nakayambwiye je nta numwe ndabwira ijambo na rimwe asha ubwo mu nyandike mu gitabo cirabura ciwawe jewe ntushobora kuntelefona ngo uvuga ngene bimeze oya na Doriane hari gihe avuga ati ni murindira azovuga inzego ni nyinshi ari by'umutekano habariho umuvugizi w'igisoda habari umuvugizi w'igipolisi n'abandi
natwe bivanye muzoharore mu mezi 3 muzogoye mumbwire 3 cyangwa 6 yiga mu bikogwa nta muntu avuga yiga turi ku kivi yiga amajambo ntacamazi uri ku kivi umuntu akuvugisha ariko gusamaza nico yita no mwishuri kubera abanyeshuri bariko ariga uvuze mwishuri bashobora kuvuga deranja kuko abandi bari concentre. Natwe rero ugira uravuga misi yose yego turazi ko mu gihe cyo kuvuga mwebwe mugo ugira uravuga misi yose ngo rondera naka je simboneka abana reka nikorere uzoze apresi imara kwerekana ijya gorofa imaze kugereka 3 ijya mababi 4 yaje muri amezi 2 rero natwebwe kubera turi ku kivi nta misi yose kurondera abantu ngo bavuge ibintu byose mu mikoroga kubera muja kuturezo sosio abantu atacu bafiba ariko baravuga bagusamaza hari urimo ruvuga ngo reka kudusamaza ico twikorera muze ukarondera muze gushaka mu nyuma reka kudusamaza na karimbo mwumvise aha mu mugambwe hari hasose indirimbo zikabura umuntu wese kuri kumudusamaza mutubwira tuja mudafashe mugabo hari ababijejwe we Doriane zurishura kuko we nije ujeje communication na information muzoze muramufata nguyo ari murubuga mumusangeyo mugabo je ntimuzosere kundondera ntimuzorondere emeri ntimuzorondera barugwanye ntimuzorondere na Yesu je ntimurondera ni coordinateur wa projet y'iterambere goronome uje mu goronome aje y'iterambere kwiruka imakama kuraba amavoka kuduga mu cankozo mbega ikawa twateye y'umugambi ega n'umugambi turafise mu 2030 umugambi wa wifashe twebwe dushobora kuronka imiliyadi 50 ku mwaka mu vy'ibiko tuko turakora muzoduze gusama Fredo Mission uraze ko muca muvuga ngo umugambi urifashe ngo nimuduze Fredo Mission muga twe turazi ko mu 2030 mu mugambi CNDD-FDD twinze imiliyadi 50 mu bikogwa umunyamanga icega cy'umunyamanga mukuru ariko arakurikirana mu gihugu cyose umutumba imitumba yose amazone amakome turafise ibitara by'amavoka nikawa kandi biharuye none kara abagoronome arabanuzeye baraharura bati mbega ngaha tufashe uku nubu twavuze ati amahera y'amase debloka amahera y'amase biriho byose kiganiro rero kuzamurarindira je ndoza ndavuga ndabatumyeko kuko iri misi mbadi okipe kandi ndashi Kana mandi heze n'ahandi ho nimuze kumba ndiragakura ni televiziyo gufungura injya kugira zikwire gufungura none umwavu ntangorane umwavu nivyo hari gihe uteba mugaye cyo sikibazo cyafumi oya hamikini nagoma mvuge gatoyi ikibazo fumi sugwego rw'igihugu hari abantu uzibona n'umunyagihugu uvuze ngo fumi ndizuzanira umwavu fumi sugwego rw'igihugu ico kintu bagikure mu mitwe muzo communique ya SP fumi sugwego rw'igihugu kandi hariho n'abantu mengo no mu gihugu bavuga bati mengo fumi n'ugwego sinza ahubwo baruri kuri mu cyunga rubushikiranganje kuri no fumi barayihisoko kuko bashaka guha intertrade bakayisoko canke yindi rero ibintu byose nibibazwe ubushikiranganje ari umwavu bawubaze ubushikiranganje kuri n'ubworozi mugabo fumi sugwego fumi nishira hamwe bahisoko rifise kontra y'ukuzana umwavu kesho yiha kontra ya sezo A sezo B na sezo C iyo kontra baravuga bati uzozana umwavu bahari byo bumvikana na leta bashaka kuzana umwavu muke canke mwishi bazanye umwavu mwishi biva bivanye n'ingene abanyagihugu batanze ama avance kuko nzashobora kuba ivuga iti muzozana itoni 50 mugabo tubojeje kubwira abanyagihugu batanga ama avance y'umwavu ugasanga azokera 70 nimwe yabijya muwumva nico gitwa tuvuga tuti ko hariho kontra
hakaba hariho amakomisiyo de reception y'ibintu, hanyuma abantu bagira facture bagashira bakanexako amadokima. Ni akamaro kukuza uravuga bati iki kimeze uku mu gihe ari ibintu byuguruze, kiretse abantu bagomba kwikorwa mu mutwe, kuko nta muntu aza gusaba amahera mu finance ngo mpa amahera agenda nawe ugiye turabe kwagura. Uteza kugenda nimba urakoze barabara urashirako na PV de reception canke na contrat kuri iyi nivo ngeze ko ni muumbe 110 akira n'amadokima bagusinyiye basugera muri finance. Hariho rero contrat, hariho commission de reception, hariho na facturation, ushirako n'amadokima yandi kuri ibintu mibarabara. Hari abantu uzubona baryohewe bavuga ngo bakandika ku marezo sociaux barabanyereka ku telefone abandi. Avuga ni kubira abantu benshi kubera icyo bakora bibaza ko barosa akazi kawapi. Mugihe ari ibintu tekiniki rero umwavu ni leta, urashobora kuba rimwe uza ari mwinshi ahandi ukaza buke muga byose ni by'iwacu. Ntagire umuntu azosaba kuvuga ngo ni fomi ngo ni inde negative, ni by'iwacu. Umugambwe umwe ati mu namashinga amateka hari umugambwe umwe yo bakora neza na deba yugurutse gose. Ndibuka natwe narigeze hagati y'ibihumbi 2010 n'ibihumbi 2015 nari umukenguza amateka, twari twenyene hari aducanze babiri. Mugani wo nico gihe twavuga tuti ibi ntibirengana turi umugambwe umwe, ibi ntibirengana. Ega hariho urashobora gusanga idosiye ishobora no kuza ari uko nonera umugambwe tukavuga tuti negative, ushobora kuba yiteguye nabi ubona muri 2030 iyo tubona muri 2060 bamahagaze neza bose mbere none sinababona bashinga amateka ngaho mambo safi. Ahubwo niho hari deba nziza, ega twara nabateguye, ega twara maze indwi yose twicaye kugira bahagararire inyungu z'igihugu. Kandi bagiye tubapanze neza, burya mu gihugu ubu birapanze gose, ni bake bagiye mu mabanga ntitwicare utwateguye. Rero umugambwe meze neza. Hanyuma inkino, none muri politike wazanye inkino nawe uvuze inkino igigano cy'inkino sinagitangiye makamba hajya yejo muri iyi minsi yeze, ndiko nashimira abantu ngene yegere no barikina neza. None ni muri yegere nabo ngaha hasi muri CNDD-FDD mugecho womenya nuko inkino ziri mu rudandazwa rundi, ni kuvuga ibintu byose bishobora gufasha abajene kugira baronka akazi, ega no gukina n'akazi. Yego turafise abajene bahembwa 150 by'amayero ku kwezi, nindabe byambwa ngaha aha ko bahemba mwese abari muri iyi sare. Urumva ni besho barabikengereye mugabo je ndazi yuko twege ngo muri yegere n'abari kubera dandaza bakinyi hanze tubadandaza. Umuntu avuye iwacu wenyene acagenda guhemba ibihumbi 2 by'amadolari bakamuhemba ukazumva mudugije nyuma y'amezi 6 ageze kuri 5 bakamuduza kuri 10 bakamuduza ku 80 ku kwezi. Ubu hari abo twasohoye bageze ku 150 by'amayero ku kwezi. None ivyo gusura dandazo, none yo mahera bahembwa hanze aje mu Burundi si volume monétaire yongerekana mu gihugu. Nico gituma rero ni imbono mugabo igiyemo nabi birakubita hasi kwe, biragoye utagira imbono, ivy'inkino biragoye. Rero ivyo by'abana nabo bavuga ngo abana tubigisha politike, tari politike ziko
umwana wawe umurere tambuka zino ntumubwire umwana w'inkona sagakona gatoya umwana w'intambwe hari intambwe irabyara intama reka ko mufite n'abandi ibi byo kwivugisha ngo ni politike mu bana negative batinya gusa yuko umwana amenye ingene igihugu ipanze kizoga ipanze mu myaka 60 iza 70 kuko umwana afite imyaka 10 yipanze neza abasigaje kubaho imyaka 70 kwisi nico gituma benshi babigwanya hirya no hino natwe mu mateko twabishizemo encadrement y'ibishu by'ingono ugomba turike baduhenda umwana ngo gateka umwana kurire mu kabare umwana kurira muri boîte de nuit turemera ngo ntumubwire ibyo ari byo akura tobora amatwi gatatu izuru ururimi aharuguru ngaha hose hatoboye ngo negative turabisubiramo negative baje turamarwa igihugu cyose twarabipanze neza kuva ku myaka 9 turapanga abana bakure bazi igihugu bakundanye bagize bazotwara igihugu bazinanye bose kandi mu bana dupanga umugambi negative ni umwana w'umurundi mama wiwe cyangwa papa yemereye kujya muri encadrement kandi byaragize akamaro nabo ndababwire yuko twarabajije tuti abantu bose bakwije imyaka 18 gushaka kuri 24 bakwiye ko basoda n'ubu twabuze ngene tubandika bose agati tuzokigwanira mege murashaje niki wacu tuzokigwanira tugira aho tuba uyu mwaka bwawe bwa mbere bavuze bati twese tuje ku rugamba n'abanyeshuri twabaye oblige kuvuga tuti umunyeshuri ntiyandikisha kuja mu gisoto bose bari baje nimbara kagayi gahere uraceza tuzobigisha nyine mbere bavuze ngo mu gisoto mwinjiza bake ngo abasigaye ngo twigishe bazi bya bindi bavuga ngo bya bindi bazi bimwe bya frade bavuga ngo bya bindi frade bayita ngo bya bindi ngo by'igisoto cya reserve aba mama bose ibi byo kugwanira igihugu aba mama bavuze bati ntimwatubwiye abana batatu uhejeje muce mwigisha nawe nyene ati kurampa zo bishobora kuko indayizo yamaze gusubira mu kariyeri ubu ndabavugije ukuri ibi byo kuvuga ngo encadrement yiki ibi rero ni asha mu mugambwe 30 kwijana ibikoko bizoja muri batoyi tubategure 2040 zo twajegeye zo tugenda ku nkoni 60 uzo basigaye kwiyisa tubari kagorana bagena bamuteruye bamutwara kazuba negative bikadutegure abantu bazobapanze batwara igihugu ari ngabo z'igihugu bari mu mayizine bakora ibiki byose n'amashuri yose twavuze yuko duhindura tukigisha abana ibizo bateza imbere kwise bakene bakaza kubarondera abahinga twarivuze hari igasogwe umuhinga zo barumbonera kure umuganga imbonera kure iki abavuye mu mbonera kure bazo bagezweho barizwe bapanze rero ntugire ngo ningorane kandi icyo kibazo jene hari n'abandi bakimbagije babakuru bakera mugabo ngo tubona wiruka ngo mugwaruka none umuntu ni iki umuntu uzi umwana wiwe murabona umukaratusi umera ko akajwari bawuciye hamera akajwari umukaratusi mu mbavu ntabera umukaratusi je nababwiye tuzoja mu gwaruka tugire encadrement Erika Ringa mukuru w'imbonera kure twasabye reka nuko dushaho n'umukuru w'ibiswi by'inkono ku mutumba gisi cy'inkono gihamagara ibindi biswi
ibiswi mwese ngaha tugira inama bikavugana hagati yabyo. Wewe ejo ntogiye mu misa, wewe mama yaragutumye waragambaraye, wewe wagiye ku ishuri utoze, wewe ejo waratukanye. Hagati yabyo urabe yuko tudapanga igihugu. Bikazibirana ati wewe ugenda wenyine uzomererwa nabi, wewe ugenda n'abandi. Imfyisi ziriho mu gihugu, igazuvuza imfyisi siziya zifite amagurane. Imfyisi muntu ziriho nicyo gitoteza kwa marwaga. Rero umuntu atoza aravuga ngo ni bya politike zo twigisha, turavyigisha abantu tuza kubapanga. Je hariho umugabo nagendeye sanga ibisi by'inkona bavyirengagije, ndababwira mwe muri mu gutsindwa kandi bace batsinda. Bace bavuga ngo uvuga nabi jimbugisha ukuri simbuga nabi. Nabwiye ni ibisi by'inkona ntimubikonorora ngoya, ntimubikonorora mwe murakubiswe kandi barakubiswe. Murumva rero ni n'urugendo n'urugamba muga kandi turashima twigaho tugejeje. Turazi yuko bajya bariko baripanga kuva mu bito no muhira n'umuvyeyi wese. Je navuze ni bavuga ngo n'abana n'abari mu nda zobapangirayo.